ntibisaba kuba ufite umurenge niyo wavuga ati nahora ngura ikiro cy'isukari buri kwezi uvuga uti rero ngiye kujya ngura ikiro ngiye kuzajya ngura ikiro kiburaho irobo iyo robo ndayikoresha ayo nari kugura iyo robo ndayakoreshe mu kugurikaye umwana cyangwa se mu gufasha mu kindi gikorwa mbona coteza imbere abarundi bene wacu rero ngiki cyo navuga twibuke aho turi dutera imbere dukore tugirene ariko twibuka ko iyo twavuye naho badukeneye kandi bajye basoma inkuru za Esther muri Bibiliya bongere basome n'inkuru za Nehemiya barabona karorero keza bashobora kubigiraho kuko Imana yadushize aho yadushize kugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki kuko burya Imana yaduhezagiye kugira ngo tubumugisha ku bandi. Kwigenekerezo rya 29 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025 umurundi asanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongera akaba no muvuga butumwa Pasteur Jean Pomsen Chongera yarashikirije ibikoresho by'ishuri abana bo ku mutumba wa Nkuba zone murima muri commune ya Kayanza. Manirambo na Marcelina nomwe mu bavyeyi b'abana baronkejwe ibikoresho by'ishure yarashimiye watunganije ico gikogwa ndetse akavuga ko naho abana haraho bakura bakagambarara bazogerageza kubakundisha ishure. Umwana wanje arosta amakaye n'umwe yiga mu wa mbere umwana wanje no muhanura kwiga nkamubwira ubutumwa bwiza bwo gushima kubijanye ni ibintu mwamuhaye nkamukundisha kwiga ku ishuri enda mutanguje umwaka bwo nibaze yuko nzomukurikirana hari gihe umwana akura hamwe mubwira ikintu ntiyumve mugabo tuzogerageza kubibigisha bibakundisha ndamushimira kuba yagize umutima wo gutanga ibi bintu Imana imuhezagire azohore gutyo ntazohore gutyo wenyene. Abajejwe intwaro kuri uwo mutumba barashima ico gikorwa ciza cyakozwe n'uwo muvuga butumwa ndetse bakanakangurira abandi bavuka komine kugaruka gushigikiraho bataye uruzogi. Ngendahimana Raymond no mukuru w'umutumba wa Nkuba yarashimye ico gikorwa cyakozwe. Iki gikorwa cy'uyu munsi twacakiriye neza cyane dushimishije twanezerewe ko gutuma twanezerewe aha twari dufise abantu kuri uyu mutumba bafise amikoro make hanyuma kuri uyu munsi bakaba baronkejwe amakaye bigaca bisigura ko atanu umwana n'umwe wo kuri uyu mutumba wa Nkuba ategerezwa kuba atari ku ishuri ngo yitwaje ngo n'ubukene dufise bwa ya mikoro. Rero byatunezereye cyane gose hari abana batiga kubera uburyo buke. Ikibazo cyari gihari hariho aho iyo byashitse ugasanga nka komine haragize ikifasha mugabo nk'ubu bishitse tukaca turonka imvukira zo ku mutumba wacu w'Inkuba birarusha kuko ntihaba habayeho gusega cyane kuko haba habayeho umuntu avuga ati jewe ndinga nanje ndagomba gufasha ku mutumba wacu bica bidufasha tuca bitugirira ikimaze gusumba ugusega cyane. Byoba vyiza ko nk'abavuka mutumba cankwe abavuka muri komine cankwe no muri zone cankwe naho hoba mu gihugu ko umuntu ateye imbere ategerezwa kwiyumvira ko yogaruka akaza kurabaho yataye uruzogi kugira ngo afashe abaho kuko ubukene ku bantu burabaho mugabo ugiye umuntu agiye akigira ntagaruke kuraba ni ngombwa nyene ubukene burabaho. None umuntu yiza agaca afata akagira agaca agenda ntagaruke wibaza ko hari uwundi agaruka. Bisaba rero ko boza baratugarukira bwe ubumenyi ko bwifashe turabona biko biragenda neza ubumenyi abana bari ku kivi abana bari ku mashuri bariko bariga. Imigambi dufise muri iyi minsi igomba twagiye iriko iraje imbere yo guteza imbere umutumba cankwe ni zone cankwe ni komine cankwe ni intara. Muri iyi minsi dufise umugambi wo gutera ivoka. Rero uwo mugambi niwo uburi imbere kugira ngo batubwiye ko iyo voka mu mbona kazoza iri imbere ko iyo voka izogira ikizodufasha. Rero ivyo ubu unya cyane nivyo ubu turiko turashaka guhimiriza abo dutwara abo turongoye kugira ngo uwari we wese ku rugo nibiburiburi
aronke buri no kuba afise n'ibiti na 25. Migambi dufise twe dukoresha uburimyi. Mugabo hambavu y'ibyo kuri ubwo burimyi turafise inambamyi kuri ubwo burimyi. Usanga turonka mikoro make ku mwavu w'ikirundi. Burya cyane cyane umwavu w'ikirundi niwo ubungabungisi bigatuma isi idatituka. Rero ivyo onya tumaze ikintu cyo twosaba muri ibyo nk'umwavu w'ikirundi turonse nk'ibitungwa vyo gutunga hoba akarusha. Ugacu usanga natwe uburimyi bwacu turateye imbere kuko nyene nkuko baciye umugani timunda harari inzara hakavyuka inzigo. Rero nibyo birakenewe. Nayo havugiye Yaremye Aimable nomwe muri batanu barongoye umutumba wa Nkuba mu kunganira umukuru w'umutumba yarashikirije imwe mu migambi bariko bararangura mu kwiteza imbere ndetse banipfuza gushigikirwamwo. Twe mu mbona kazoza 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu giteye imbere turafise umugambi w'uburimyi. Uwo mugambi w'uburimyi tuwuriko kandi aha ku mutumba wacu wa Nkuba turarima tukimbura neza. Mugabo hari kiduhanze kijanye n'ifumbire ry'ikirundi. Kandi hariho n'abarimyi batari bake basanga bafise amatongo ameze nka yisununuye mugabo babuza mikoro yo kuronka ifumbire ry'ikirundi rihagije. Hamwe boronka nk'umufasha nkuko Imana iriko irabikora bene wacu ba data wacu wa papa bariko barabikora baza batwibuka bari mu bihugu byo hanze. Ego ahubwo twagiye tunasabe n'akaryo bagerageze bahiga niyo bari hanze kuko umutumba urafise imvukira zitari nke gusa hari habagiye batatwibuka. Ngabo umwene wacu canke papa twagire tumusabe badufashe turabe ko ntabarimyi bo kwisununura mu buryo bwo kuronka ifumbire kugira ngo babashe kurima uburimyi kuko ndabona ni wo mushinge wo kuziteza imbere kumwe n'igihugu w'Inkuba banadufashe mbere ndetse no mu kutwungura ubumenyi kugira ngo dushinga amakoperative yagutse ngo haka mutumba tubandanye kwigishanya ivy'uburimyi n'ubworozi. Rero ni ico nagomba kumunganira ko hama ikindi murabona ku nyubako y'ibiro vy'umutumba abagize umutumba baragerageje baritanga barabumba amatafari barubaka inzu yaruzuye. Hari ikibazo rero kijanye n'uburyo kwero hasigaye ibikorwa by'amafaranga nivyo bisigaye by'amasima byo kugira amaparafo by'inzugi ko ibintu by'amafaranga amabati yariho. Rero naho nyene tubandanya tudodora kugira ngo umutima Imana ishesha gutera muri ba papa babandanye basenga nako tubasengera kuri atarawe kwingoro ibiro by'umutumba byo kuzura. Ego watunganije ico gikorwa Pasteur Jean Pomsen Chongera yarashikirije icyamusugumiye gukora ico gikorwa ndetse n'impamvu yahisemwe muri commune ya Kayanza. Banyita Pasteur Jean Paul Chongera nkabamba muri Leta Zunze za Amerika mu ntara ya Texas. Ndubatse fise umugore n'abana batatu. Nukuri icyo nkora umurimo w'Imana kandi umuhamagaro wanje numva ari uwo kwigisha ijambo ry'Imana ndetse no gufasha abatishoboye ku buryo nshoboye gushitsa aho ngeza. Rero naranezerewe cyane ubwo natemberera igihugu cyanyu cy'amavukiro cy'u Burundi umwaka uheze ubwo nahuye n'ishuti n'abavandimwe. Naranezerewe cyane no kubonana n'abajyango naheruka kera cyane. Nukuri aho twatembereye aho twagendeye imfungurwa twafunguye ibintu byari bimeze neza cyane. Burundi bwarongeye kunezeza cyane igihe nabutemberera. Rero kandi nkaba narabonye yuko ari ahantu nshobora gukorera umurimo w'Imana gukorera umuhamagaro wanjye ariwe navuze wo kwigisha ijambo ry'Imana ndetse no gufasha abantu uko nshoboye cyane cyane imfubyi abapfakazi n'abantu aho nikora. Rero nicyo kintu navuga ariko mu byukuri navuga mu majambo make ko naranezerewe no kongera kugaruka mu Burundi inyuma y'imyaka myinshi cyane ntaba mu gihugu cy'u Burundi ndi mpunzi. Rero karakanya nyamuneza ntangere niko navuga. Murakoze cyane kuri icyo kibazo uti none niki cyagutumye wumva ugomba gushikira bene wanje ugomba gufasha bene wanje. Reka nakubwire ubwo natembereraga u Burundi umwaka uheze ego abantu baranyakiriye neza twarafunguye neza ababanyi abajyango ibintu bigenda neza cyane.
ariko ko nazunguruka hirya no hino mu bantu banyakiriye mu banganiriza mugira gute narashobora kubona ko hariho ingaruka z'intambara zikiri ku bantu benshi. Ndavuga inkovu z'intambara. Burya intambara ishobora kugira impamvu yo kubaho, ariko burya twavuga yuko intambara igira ingaruka zikomeye cyane ku bantu batigeze bagira uruhare rw'iyo ntambara, batanazi niyo yavuye nuko yagize. Rero nicyo kibazo cyadushikiye mu Burundi. Burya abantu benshi bakunda bango Burundi burakennye, Burundi bugize gute, ariko ntibasubira inyuma barabe mu by'ukuri icyo kibazo cyaba gitegwa n'iki. Icyo kibazo rero tugitegwa n'inkurikizi z'intambara Uburundi bwagiye bunyuramo igihe kinini. Nubwo intambara yaheze, urashobora kugenda ubona inkovu cyangwa se ingaruka z'intambara hirya no hino, haba mu bakuganiriza, haba mu mabarabara, haba mu bikorwa byinshi bitandukanye, cyane cyane mu bikorwa by'iterambere. Urabona inkovu z'intambara, urabona ibikomere abantu bagendana. Burya umuntu iyo igihugu kibayemo intambara, abantu bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Barahura n'ibibazo bijyanye ku butunzi, bagahura n'ibibazo ku magara yabo, bagahura n'ibibazo ku bibazo by'indero, bagahura ibintu byinshi bitandukanye. Rero no kuvuga ngo ibyo byose narabibonye maze kugenda navuga ati ariko nanjye nk'umurundi nokora iki kugira ngo mu byo nshoboye mbe nabasha gufasha mu guterera agacumu k'ubumwe ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu mu buryo bw'impwemu no mu buryo busanzwe nk'umukozi w'Imana. Rero uko niko nagiye niyumvira navuga ati ngiye kuraba icyo nokora kugira ngo mbe nafasha mu Burundi. Rero ubwo natembereye mu Burundi nkagenda hirya no hino, narabonye uburyo bw'icyo no kwita opportunity nyinshi umuntu yakoramo kugira ngo afashe bene wacu mu buryo bwo kwiteza imbere, habaye mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo busanzwe. Nguko rero uko niyumviriye kuvuga nti reka nanjye mbe nagenda kugira icyo mfashije mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane burya inkuru ya Nehemiya muri Bibiliya iramfasha cyane. Nehemiya n'umuntu yagiye ibwami abayo, ariko nyuma aza kumva inkuru z'iwabo, yibuka ko inkuta z'i Yerusalemu, urukuta rw'i Yerusalemu rwasenyutse. Niko kuvuga ati, niko kugira umuhamagaro kuvuga ati nanjye nsubira inyuma ngende nge kubaka urukuta rw'iwacu rwasenyuka. Ubwo rukuta rw'iwabo rwari rufite icyo ruvuze kuba rutari rwubatse. Rero nanjye maze kuza mu Burundi nkabona uko amabarabara ameze, nkabona uko ibintu byinshi bitandukanye bimeze, ari byo usanga bituma bavuga ngo turi ngo Burundi n'igihugu cya nyuma muri Google ibiki n'ibiki. Navuze ati rero nanjye burya nubwo ntafite byinshi, nubwo ntagizene, ariko hari icyo nomara mu gihe gisa n'iki ngiki. Nguko uko niyumviriye kuvuga ati rero reka mbe nanjye nareba icyo nokora kugira ngo mbe naterera agacumu k'ubumwe mu gufasha mu Burundi muri uyu mugambi wo kwiteza imbere, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije ati none kuki mu Kayanza. Ngira ngo nimba wibuka ubushize bwo nari ngaha twaragiranye ikiganiro nyuma yaho duhuriye muri event ya ntuzenya y'aba diaspora, aho bari mu cyo bita meet and greet, tukaganira. Hanyuma mu nyuma buke urazi ko twahuriye mu gikorwa cyo gufasha abatishoboye, gufasha abana bantaho nikora hariya mu Gatumba, kubera ko bari bagizweho n'ingaruka z'umwuzurira wari wahabaye, tukabaha ibikoresho by'ishuri. Rero burya sinahereye mu Kayanza, ahubwo nahereye mu Gatumba, ko niho nabanje kumenya mbere. Mu nyuma naratembereye rero iwacu aho ababyeyi banje bavuka mu Kayanza. Maze kugerayo baranyakiriye neza, barahangaburira, kuri ibintu bigenda neza cyane. Ariko mu bantu baje kundamutsa muri ibyo bikorwa byose, nongera guhura na cya kibazo navuze hejuru cyo kubona ingaruka z'intambara mu bantu. Kabona abana bamwe ntibashoboye, ababyeyi bamwe ntibashoboye kwiga mu gihe cyabo, ukabona kubera ibyo ngibyo ukabona ingaruka, ukabona abana bashaka kuba badafite udukaye, abana ubona ko bafise ibibazo bitandukanye. Niho rero nahise mvuga ati ariko se ibi bimeze bite? Nagira mubwire ngo naba narumvishijwe ry'Imana rimbwira ati Nepo mukozi wanje, mwana wanje, aba bantu uri kubona hangaha uko babayeho niko nawe ububayeho, ariko wowe naragufasha nkujyana iyuri kugira ngo uzagire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Nibuka inkuru za Nehemiya, nibuka inkuru za Esteri, nibuka byose niko navuze. Nisho nahise mvuga nti
aha hantu nubwo ntafise byinshi nubwo nagizene kumbure nanjye nk'umwene gihugu nkanjye nk'umuntu wo ngaha mu Kayanza nanjye hari cyo nogira cyofasha ababene wacu mu buryo bwo kwiteza imbere haba mu buryo bw'impwemu haba no mu buryo bw'iterambere risanzwe. Rero nguko uko niyumvire gutangira gukora ibikorwa mu Kayanza kugira ngo nteze imbere bene wacu ngira uruhare rutoye nshoboye mu bikorwa byo kwiteza imbere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'impwemu. Nk'umukozi w'Imana no kuvuga ngo nkomeze ngenda nzunguruka shakisha ko navuga ubutumwa bwiza kuko murazi ko ubutumwa bwiza ari ubwa bose, ariko tunaraba bati ni gute twateza imbere abantu mu buryo bw'impwemu no mu buryo busanzwe. Ubwo rero nguko niyumvire mu Kayanza ni mu rugo, kandi icya kabiri ni umuhamagaro wo gufasha abantu nk'uko nabivuze. Umuhamagaro wanje ni wo gufasha abantu kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo batere imbere mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Pasteur Jean Pomsen Chongera ntiyagarukiye aho, yarongera atera kama abandi barundi kuza gushigikira muhira na cyane cyane mu gisata c'indero, kuko ngo nimba ho rugura ikiro c'isukari ukagura inusu n'irobo, irobo yari isigaye ukayiterera umwana ikaramu kugira ngo aje kwisomero, ni igikorwa ciza cari gikwiye gukorwa nk'umugigwa. Tumukurikire kandi kubw'icyo kibazo cicyo no bwira aba diaspora abagenzi banje nuko burya nta gihugu kiruta iwanyu. Iwanyu hamari iwanyu. Rero kuhita iwanyu si kwitwa umurundi gusa, kuhitwa iwacu nuko tugira uruhare mu cyo twokwita kwiteza imbere mu buryo bw'impwemu no mu buryo busanzwe. Ko burya impamvu ikintu cyo muri mpwemu nkomeza kukivuga nuko burya iyo igihugu giteye imbere muri mpwemu n'ibindi byose birahezagirwa. Mwibuke ijambo ry'Imana haraho rivuga ngo abantu banje, abantu bitirirwa izina ryanjye nibaca bugufi bakihana ibyaha byabo nzababarira ibyaha byabo, nindangiza mbakirize n'igihugu. Nindangiza mbakirize n'igihugu. Nuvuga ngo ikintu cyo gutera imbere mu buryo bw'impwemu ni ikintu udashobora gusiga inyuma mu gihe urimo urateganya gupanga irindi terambere. Niyo mpamvu navuga ati mu diaspora, mu rundi mwene wacu, haguruka turebe icyo dushoboye dufashe bene wacu mu kwiteza imbere mu buryo bw'impwemu no mu buryo busanzwe. Kandi ikindi nanone ntibisaba kuba ufite umurenge. Niyo wavuga ati nahora ngura ikiro cy'isukari buri kwezi, uvuga uti rero ngiye kujya ngura ikiro ngiye kuzajya ngura ikiro kiburaho irobo. Iyo robo ndayikoresha, ayo nari kugura iyo robo ndayakoreshe mu kugura ikaye umwana, cyangwa se mu gufasha mu kindi gikorwa mbona cyoteza imbere abarundi bene wacu. Rero ngiki cyo navuga, twibuke aho turi, dutere imbere, dukore, tugirene, ariko twibuka ko iyo twavuye naho badukeneye. Kandi bajye basoma inkuru za Esther muri Bibiliya, bongere basome n'inkuru za Nehemiya, barabona akarorero keza bashobora kubigiraho, kuko Imana yadushize aho yadushize kugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki, kuko burya Imana yaduhezagiye kugira ngo tubumugisha ku bandi. Nkuko vyemezwa na Nyandwi Jean Bosco asanzwe arongoye ishure shingiro ryo ku mutumba wa Nkuba, ashikiriza ko inyuma y'ivyo bibazo by'abana baheba amashure kubwo kubura ibikoresho, hari n'ikibazo c'ikena ry'ibirasi, ubukene bw'intebe bugeranije n'abanyeshuri basanzwe barerewe kuri iryo somero, udasize inyuma n'ikibazo c'ubukene bw'imashini nyabwonko. Naye abanyeshuri barerewe kuri iryo somero ngo ni 503 mu gihe abarezi bakurikirana abo bana ari 16 harimo n'abayobozi.